Sangwe ikaze inshuti bakunzi ba BTV Burundi, kaze tubashikirize amakuru avuga muri mw'ikirundi, kugira mushikirizwe na jewe Gilles Verne na Kimana, n'amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Ibikorwa vyo gusukura igisagara ca Bujumbura ngo biko bigenda neza nkuko bishikirizwa na Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura, ndetse agahamagarira abanyagisagara ndetse n'abatware kubandanya bafata mu bintu igikorwa c'isuku ngo kuko ni igikorwa kiraba abantu bose. Nayo abakozi b'umupira w'amaguru batari bake baraye bagize isanganya nyuma yaho inzu bariko barabiramwo umupira ibomokeye ni muri zone ya Kanyosha, abatari bake bakakomerekera, navyo tukaye bateguriye mukanya nido ry'amakuru yacu. Ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze nido ry'amakuru yacu. Mu gisagara ca Bujumbura ibikorwa vy'isuku biriko bigenda neza nkuko bishikirizwa na Jimmy Hatungimana, ariko agahamagarira abanyagisagara ndetse n'abatware kugira icabo ico gikorwa kugira ngo isuku ryibonekeze. Ibikorwa vyo gusuzuma igisagara ca Bujumbura gisukuye birabandanya nyuma y'akamu umukuru w'igihugu Burundi Evariste Ndayishimiye yateye umukuru w'igisagara ca Bujumbura amusaba guhagurukira ikibazo c'isuku rike cibonekeza kuza barakora isuku gatatu mu ndwi. Mu rugendo yagize mu bice bitandukanye bigize igisagara ca Bujumbura, Jimmy Hatungimana arongoye ico gisagara yamenyesheje uko yasanze vyifashe. Twasanze ahanini ibikorwa byakozwe neza cyane gose, aho twaciye twasanze koko akamubara kumvise neza kandi byarushimishije, ariko hari ibitashimishije cyane gose, na cyane aho twaciye dusize dutanze impanuro cyangwa intumbero, twasanze aho hantu n'ubu ataco barakora. Naho twatanze impanuro n'ibintu bimwe tukabibuza, na cyane nka kuri Figo Dido twasanze n'ibyo twabujije gukorwa twasanze bariko barabikora kuri kwami. Rero twahisemwo guca dufunga abo bantu kuko intumva rero kubanza tukayikosora. Hari n'abandi rero aho twaciye twasanze koko ibikorwa bitakozwe, ntibyakozwe kubera ubube gito bwa administration, kuko nuko yuko batararize biriye, kuko ivyo bicafu twahasize ico gihe n'ubu twabyasanze, ariko twaciye dukora isoka byose kugira ngo tuhave ari uko ivyo bicafu bihavuye. Ikindi cyane tubabaje ni kuri Nyabagere, aho twasanze ahantu hamwe muri ako gace bahahinduye tuvuge ubwiherero. Imicafu twahasize none munsi twari hasanze, ariko twasubiye kubwira administration kugira ngo babandanye, nibatabandanye naho urumva ikizo cy'ikorwa ndetse duhana administration. Uwo arongoye igisagara ca Bujumbura asaba abanyagisagara gufata mu minwe ikibazo c'isuku bakagira nk'icabo, nayo ngo ujejwe intwaro mu gace aherereye mu kazoba gasa nabi zobihanirwa. Iki gikorwa twokigira icacu, si ca maire de la ville, si ca mustanteri, ni cabene gihugu bose abanyagisagara. Rero nje nsaba administration aho bari hose ntagire isharete nimwe izosubira gutwara imicafu. Isharete nizitware amakazi y'amafanta, amakazi y'inzoga, canke natware ibitoki bigiye mu masoko. Rero ako kambo basuye kugatera, uwo tuzosubira gusanga iwe hari imyanda nk'iyo, ni ukuvuga yuko azoba yavuye mu kazi, bizoba byamunaniye. Igiruko mu gihe gisagara ca Bujumbura cyategerezwa kuma gisa neza kuko arico cirore cy'igihugu. Kwigenekezo rya 24 gitugutu ku mwaka utashe, Burundi burifadikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe kurwanya ingwara y'ubukangwe. Pascal Ndayongeje umunyamabanga ntahegayezwa vyifata kibanza mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, ahamagarira abarundi bose kurandurana n'imizi iyo ngwara. Nimwe twateguriwe na mugenzi wacu Ani Lorine Kakunze. Kumugara, kudadarara, kwitaba Imana ni zimwe mu ngaruka mbi zishikira ubugwayi indwara y'ubukangwe. Pascal Ndayongeje umunyamabanga ntahegayezwa w'imfata kibanza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu arashikiriza ivyo kogwa kugira bagwanye burundu iyo ndwara. Mu ntumbero yo kugumana igihugu kizira iyo ndwara, dutegerezwa guhagurukira ibikorwa vyose bijanye no gukinga iyo ndwara ku rugero rutari munsi y'ibice 95% y'ababa bitezwe kuronswa urucanco mu gihugu cyose. Kuri iyo mvo turateye akama abarundi bose abafasha mu iterambere gushira ingufu hamwe
mu kugira urunani kugira ngo turandurane n'imizi iyo ndwara y'ubukangwe. Pascal Ndayongeje aramenyesha ikiringo umwana agenda araronkirako urucanco rw'indwara y'ubukangwe kuva kivuka. Abavyeyi n'abarezi ngo bitwararike gucandagisha abana babo bakurikize na ntaryo ikirangaminsi c'incanco zitegekanijwe. Izo nazo zitangwa ukukurikira: umwana akivuka ku kwezi n'igice, ku mezi 2 n'igice, ku mezi 3 n'igice, ku mezi 9 no ku mwaka n'igice. Wa 24 Gitugutu ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'ubukangwe. Abana 2 miliyoni zirenga nibo baronse urucanco rw'indwara y'ubukangwe rwatanzwe kw'igenekerezo rya 10 gushika kuri 13 muri Ruheshi mu mwaka w'2023. Umwe mu bubakanye arafise uburenganzira bwo kubakana n'uwundi mu gihe haheze umwaka canke urenga umwe mu bubakanye yaragiye adasezeye. Bivugwa na Fabien Ndikumana, umushingwamanza mu rwego rw'abashingwamanza rw'Ibujumbura. Nimwe twateguriwe na mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Amategeko arafise ico avuga ku bantu bubakanye mu gihe umwe muri abo amaze igihe kitari gito agiye atamakuru yiwe asize, nk'uko bisigurwa na Ndikumana Fabien, umushingwamanza mu rwego rw'abashingwamanza mu Burundi. Ayo mategeko arategekanya yuko Conseil de Famille, inama y'umuryango, ishobora gushiraho nko mu mezi usigara araba ivy'urugo nko mu mwaka ubararaba ivy'urugo. Ariko umwaka umaze guhera ni kiringo kirekire, muravyumva, ata nouvelle umuntu afise, ata makuru, ataki, ntibiba vyoroshe. Haca hava ico kiringo, bigahava mbere bigashika muri sentare, kugira sentare ishike ku ntambwe bita déclaration d'absence. Muri sentare bamenya ati uyu muntu ntawe uhari. Sentare rero ariwe abe hafatwa ingingo izwi na sentare ati ibintu biriko bikurikiranwa na naka mu muryango, kandi wari karabikurikiranwa arabibazwa. Ntabafise uruhusha rwo kugurisha ikintu na kimwe kiretse abanze kuja muri sentare akerekana ico agomba gukora n'umuryango hagishirako akora. Tuba dutera iyindi ntambwe, twari tugeze kuri déclaration d'absence. Bigaragaye yuko habayeho periode bati ntawuzi yari déclaration d'absence, ikabajije ya sentare ivuga gutyo. Haca hakurikira déclaration de décès. Ndikumana Fabien abandanya amenyesha ko no mu gihe umwe muri abo bubakanye agarutse, naho nyene amategeko afise ico avuga. None mu gihe wa wundi aciye ashika kandi bari bazi ngo yarapfuye, bigenda gute? Ashitse agasanga umufasha wiwe yarafise ntariro Maria, ntararondera uwundi mufasha, akoreye kuri ya ngingo ya sentare ivuga ko yapfuye, aho acatakaza ububasha wari ngaho, acatakaza ububasha bwo gusubira kwiromariya, kuko uwo yarazi ngo ntakiriho aramubonye. Ariko bishitse naho agaca asanga yaramaze kubaka n'uwundi, iyo mariage mu mategeko iremewe, kuko murumva ifatwa co kimwe nuko umufasha wiwe yarapfuye bizwi, ariko kuko biba vyanditse mu bitabo vya état civil, iyo jugement ya déclaration de décès irandikwa mu bitabo vya état civil. Mwomenya ko intambwe yo gusambura ubugeni ariyo divorce mu rurimi rw'igifaransa ikunda mu gihe bavugana umwe wese akamenya ikibanza uwundi arimo. Nayo abakunzi b'umupira w'amaguru bariko barabira umupira muri zone ya Kanyosha baragize isanganya, ahinzo bariko barabira umupira yababomokerako abatari bake bakakomerekera. Alero hisi ndongozi yishikiyeyo adutegurira iyo nkuru. Ijoro ryo kuwa gatatu igenekezo rya 2023 Gitugutu mwaka 2024 muri zone Kanyosha, igihe abakunzi b'umupira w'amaguru bariko bararaba urukino rwa Champions League hagati y'umugwi wa FC Barcelona n'umugwi wa Bayern Munich,
inzu bariko bararabiramwo urwo rukino isanzwe iri hejuru kandi yubakishijwe imbaho yarasambutse abatari bake muri ico kibanza bakorokera hasi. Umwenegihugu umwe yari yegereye aho habereye iryo sanganya aratwiganira uko yabibonye. Nari naje kwanza kuraba umupira nje kubaza bambwira itimu kirakina kari Barca, je nanje mfana Real, ico gihe hariko hakina Barca turasubira inyuma. Amasizgura nanje gufungura aha kuri restaurant nyene iruhande yaha nyene hasi nyene nshitseyo ndiko ravugana na nyene restaurant gatoyiro ndimera nk'uyicara aho nyene urubaho rusharuragwa ruguye abari bagwicaye kurumva bakorara umupira wa Barcelona ukuvuga baraguye muri abo baguye nta n'umuntu yavuze yo cyangwa ndapfuye bose babaye agacerere hama canamira nk'ubajamo ngiye moyo cyabasanga umwe ameze nk'uwa kwigonze cyangwa ndamugorore cyafata umwe ndamugorora ubwo nyene namugorora nyene akubindura abandi nabari bamenaguritse abandi bagwiriye migongo abandi bahari abagwiriye imitwe bo hari n'abana bari baje kuraba umupira nyene hari uwo bateruye bajanye mu bitaro. Umwe mu bahuye n'iryo sanganya arasigura uko byari byifashe. Ubwo rero twawurabira ahantu ubasukuntu kwakunezerwa nyene tujamwe tunezera gutamba kumbe aho twawurabira hari ahantu hejuru hari imbaho zishashe munsi naho nta bintu byari bifashe imbaho byari bihari byatari vuga yuko rero buryo twagiye twagutanezerwa byabaye bwururuke nyene no kumenga nyene ni mu gace abakomye induru ntabavuze ngo yo twakorose ko nyene ari wagwira umutwe wakoroka ku wundi akamugwako bagwa ku bicupa cyo kuntu vyagenze no vuga ko nakorotse nta mujye kuri Imana nkinge nta muntu yanguyeko kese gusonda kuja ko kumaguru nyenda nishimikiza kumaze gushika hasi bona ko byose abantu kuguru nyene nantu hatoye nyene bisanzwe nyene kuguru mugabo shaka ifise sinde nisi hatari nyene vuga ko nabaye uko ababaye cyane bo bagiye bita ko general yarankingiye. Mwomenya ko aho abo bakorotse bava gushika hasi hafise uburebure burenga imetero 5. Reka turangirize amakuru yacu kuyavuga mu makungu twateguriwe na mugenzi wacu Era Gloria Keza. Muri Afrika y'Epfo mu gisagara ca Johannesburg havugwa ikibazo c'ikena ry'amazi. Abanyagihugu isinzi batonze imirongo barindiriye imodokari z'ubuyobozi bw'igisagara zibazaniye amazi. Amaritiro agera kuri 5 y'amazi akabagurwa $1.3. Akaba azinze cyane ugereranije n'amikoro y'abanyagihugu aho avuga ko kuri bice bigera kuri 32% ari abatagira akazi. Dutandukira amakuru yacu mu gihugu ca Turukiya mu gisagara ca Ankara harabaye igitero cahitanye ubuzima bw'abantu vyabereye imbere y'icicaro c'uruganda ruhingura ibijanye n'ibirere aho hari abapfuye n'abakomeretse. Abicishije ku rubuga rwa Twitter umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu ico gihugu Ali Yerlikala yaremeje ico gitero nubwo ababikoze bataramenyekana. Iruhande y'ico gitero harumvikanye amasasu muri ako karere. Mu gihe ku mugwa mukuru w'ico gihugu wa Istanbul hariko haraba umubonano udasanzwe hagati y'abanyamitabe n'amahinguriro yo gukinga mu bijanye birere. Aho umushikiranganje w'imigenderanire w'igihugu ca Ukraine yari yitabiriye uwo mubonano. Nako ya makuru avuga makungu turangirije amakuru yacu. Reka ndabashimire mwebwe mwese mudengeshe ndagukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi ndabatumirira kubandanya muri kumwe natwe kuko ibindi biganiro byinshi kandi biryoshe birabandanya naho utaha murakoze.